eske wewe hari umukobwa waradraze kera utaraho umustar avayo 2020 yo yanyene yarakunegrija akavuga ati umuhungu wapi ariko ubu akutigita ko cyane oya nabariyo oya nukuri nuwe muri mvyo muri East Africa urose akaryo nk'ubu bavuga ati je nohera gukora collabo n'uyu Sauti Sol ya yes reka turamutse twipfuriza ibihe vyiza aho muri hose turamutse twipfuriza gutera imbere mu kazi kanyu ka misi yose ni kuri K90 TV televiziyo igwa ikizere mu kwekana impano yawe ukayishira ku mugaragaro abantu bakakumenya bakamenya ivyo ukora n'ivyo ushobora gushikiriza kuri televiziyo yacu aho turi naho turi kuri Ingo Club twashiye kwashika twagerageje kuza turayagisha abaririnzi batandukanye aho twashiye kubona ibakoze igikorwa ciza cyo gufasha umwigeme akiri muto agwaye amafigo rero abarinzi ko bahashitse turageza turabayagisha twumve ico bavuga ku rukundo ariko barerekana canke muri rusangi umuziki wabo tukuramutse Beri namahoro murakomeye namwe twe ni bon nawe urameze fresh kuri genda shima nukuri nkuko tubibona umuravye ukuntu yambaye umutipe yawe rero vyataye feshe zakuri zabaye nyishira asante sana urumva ko abibonye ni sawa cyane nimwe vy'abastar nyene nawe urabyumva ngira ngo nivyo nyene mugabo turagerageza nyene buke okay turabona yuko murashaka kuba muri ko murabona Beri amafreshe niyo yose style ya white muramubona tugira tumuyagishe eske Beri we uravye bakikubwira iyi message y'uwo mukobwa we nicyo ikintu wakoze je nabibonye avant imbere yuko banabimbwira ariko nyene ntibari bwagire iyo initiative yo kugira concert hama kubera mva nayo ndabibona birababaje like ubonye umuntu yari muzima neza ugacu ubona ukuntu ameze ubu rero bumba mpamagaye muri kino gikorwa numvise umengo kwa kundi nashaka kumuterera birabaye yego donc urumva yari ni honneur deja kuri je numva umengo ni ikintu ngiye gutanga numva umengo ni ikintu nje gutanga okay none uravye urukundo abantu babandanya bereka ku bantu bagwaye eske we nk'abaririnzi nkawe nk'umwe mu baririnzi ubona ikintu wewe nicaye ikintu ubona kigushimisha cyane kubona abarinzi bakora ikintu nk'iki cyane baza ko ari umutima utuma tubikora kuko biraboneka ko turi abantu donc bafise ujya mutima w'ubuntu kuko natwe turashobora kugwara ejo akaba ari mwe mudufasha n'abandi baririmbye sesa urumva nico ndaryoherwa kuko bica biboneka ko bafise wa mutima w'ubuntu sesa okay Beri Music tugiye tuyage gatoyi kubijanye basi no mu kibano ciwanyu eske wewe twavuga yuko watanguye kumenyekana cyane 2019 cyangwa 2020 niyo myaka ibiri umenga yigiranye oya je namenyekanye 2020 ego mu kwa gatandatu okay niho Beri twavuga ati yaraje aba inyenyeri iraka cyane ngaho umuziki wacu w'u Burundi eske Beri gwa 2020 gushika kwiki gihe turimo yo uravye mu kibano ciwawe ni cyaye cyahindutse harabahindutse bitari bike kuko mu kibano ntibyo hinduka byose kuko urumva mbandanya ndi wa undi nyene Bertrand asanzwe bamenyereye hama nivyo hama harahindutse nyene kuzura hari ahantu natemberera urumva ubu biba bigoye aba ari kuja gutera akajagara abantu ni byinshi byahindutse mugabo urumva ndabishima kuko naho bigoye mugabo Jogera okay none biramaze gushika nkuko bivuze ari ahantu bashobora ko barasohokera kera ubu uhasohokera akaba kajagari yego byageze gushika ariko akajagari ko mutera mugabo urumva biragoye hafite umasi majambo wake acha kuryoherwa by'ukuri nkuko wabishaka acashengera abantu benshi biragoye urumva none wewe iyo umaze kubona ubuzima nk'ubwo buhindutse eske kuba mu bundi buzima byarakoroheye kubona ubuzima bumwe kirekire cyane gaca buhinduka mu kanya gato ntibyoroshe n'ubu ndaciyadapta urumva biracagoye gato ariko urumva c'est bien kuko urumva namaze imyaka ndabirondera rero urumva ndashima Imana kubera yumva ntibironka bose sesa none nyamba atari banga ni nk'ivyahe bintu gwera ico gihe ca 2020 gwera ico gihe gushika ubu ni nk'ivyahe bintu wakunda gukora kera ubu wahevye utagikorera kuba kumugaragara mu majambo make gutembera ashembera byonyene nakunda kuyerera no gutembera sindabita nakunda gutembera gose cyane cyane n'amaguru uretse no muri quartier hano henshi
hae ni byinshi mugabo urumva Yere tubwire basi twe turayaga gato basi utuntu twinshi waheze ko abafanzi baba bakeneye kumenya lifestyle yawe. Narakunda gutembera vraiment kandi cyane urumva kuyerera niko babyita mu ntuze y'abajeune. Narakunda no kuja kurya novuga guti sambusa kwibarabara canke ni byinshi ibintu nakunda mugabo ubu usanga ari ibintu bitera akajagari umva narabihagaritse ni ukwisacrifice nyene kugira bibandanye bimeze neza. Byarakoroheye none yego bon ntibyoroshe mugabo Imana yaramfashije ubu biragoye gose kubera urafatwa na mvi mugabo bavuga ati akundi na ndi bubigira. Okay, none basi guhera ico gihe cya 2020 mu kwa gatandatu sora indirimbo yawe Melana, indirimbo twavuga ati yatwitse sana mu mwaka wa 2020. Eske wewe ni cya kindi ni vyaho ibindi bintu basi utaho rukora ubukora? Ubu nibaza ko namenyanye n'abantu ntari nzi ko twomenyanye mugabo kandi twamenyanye kubera namenyekanye nanje ni ico n'ibindi byinshi urumva sino bidandondagura byose. Eske basi wewe Beri uri umuhungu turabizi umuhungu aradraga. Eske wewe hari umukobwa waradraze kera utaraho umustar avayo 2020 yo yanyene yarakunegrija akavuga ati umuhungu wapi ariko ubu akutigita ko cyane? Oya nabariyo oya nukuri ndashimye oya ntawo nukuri bon ntabona nukuri nombesha hari umusanga umuntu akuyagisha gutandukanye me umaze kumenyekana. Oya nubundi bitagizwe guhinduka kubera ngira style dovi canke mode dovi bihindutse mugabo urumva yego ntuzima nkuwe nkaho umaze kubona bibaye baciye ukora iki? Ibisanzwe ntuzima kuko urumva nawe ushobora uteye imbere rwose hari abo umva bamukiyaga kumwe yego ivyo n'ubuzima bimeze uko nyene kuva uteye imbere. Hari abandi bantu woba mwagenderana cyane manufitanye ubucuti bwa hafi hama urabikata? Oya nta numwe kiretse abo nyene biboneka ko tutagira canke tutabonana gose mugabo ubucuti bwaho dufitanye ubucuti bwa hafi uretse ko tutabonana cyane nka kera. Je nukujya nyene ntibahindutse nta n'abagenzi nahinduye. Muri quartier nta mihari bakujya akavuga ati ya Beri twaba twicanga barabizi kuko je ndi umuntu wa mbere nubu ndacicara muri quartier kujya nyene kwa kera iyo ndonse umwanya bien sûr mugabo barabitahura ko umwanya atari cyo kimena nka kera. Okay, hama none wewe nk'umuririnzi inyuma tonight twitegeka kwa kimeze gute? Nyuma ya tonight hari ibikorwa byinshi ndiko ndakora ibintu by'amasanamu nibyo biko birangora kwera urazi ko hariho indi clip video uri kurakora. Yego urazi ko bigoye by'uburyo nibiki kandi urumva muri kino gihe cya covid ibintu byasa nibidagenda neza nibiki mugabo ndashima nyene nukwitega gusa ibikorwa mu mwanya Imana ikinije ingabirano no guhema. Ego. Okay, none ico gikorwa uri kurakora ni uri wenyene cyane ni collab? Ndi jenye. Nekwiye utayikura kuri ama collab be? Nibaze ko hataragira kuri Jesse uko nabipanze nibaza ko mugabo nzo yakora kuko ntawe sinokwama nikorana. Sinokwama nikora. Okay, abakunzi bawe bitege yuko kuyikora ndamaze kuyikora ariko ntirasohoka n'umuntu ntavuze and then muzoyibona nihagera umuntu ni muri generation y'uwawe ko hari generation mwadugiye rimwe canke n'umukambwe nyene muri game. Oya nuhari nyene nuwarasanzwe ahari nuwarasanzwe ahari nta ntuze n'umuntu mu DJ imbere mugabo urumva uzomumenya canke ni muri baba DJ tumaze ibisi babona bakorana n'abaririnzi ngira ngo barashobora kubabo. Iyo ndimbazi bari featuring bakugiriye canke ni wawe? No niwe yayingiriye. Yego. Okay, none iyo video uri kurakora eske izosoka ryari twitege ryari? Je sinigera mvuga ngo tuyitege ryari mvuga ni bakore subscribe kuri YouTube hama bana following kuko ni hajya niho ngenda kubimenya kubyerekana donc kumenyesha umunsi gomba gusohoka. Okay, hama iyo ndirimbo yawe izoza imeze gute ko twarashoye kubona tonight na karimbo ko gutamba uramubona Angelina na karimbo nyene ko kuryoherwa nayo izoza imeze gute? Niyo gutamba nukuri niyo kuryoherwa umukunzi cyangwa gutamba urukundo nirwo rutugize urumva nirwo turirimba sesa. Ego mugabo urumva je ntanga ibyo gutamba nyene kugira abantu baguma baryoherwa.
ego Okay, hama rero twitege yuko izoza imeze neza nkuko mafans mwashoye kumva twashoye kuyaga byinshi na Berry Music. Eske Berry wewe nawe iyo uravye umuziki w'u Burundi kuraba generation y'uwanyu na generation ya kera ubona yicaye musumbije generation ya kera canke ico generation ya kera basumbije? ntaco tubasumbije icyo badusumbije cyo ni kinini kuko hariyo byinshi bakoze natwe tana 15% turakora hama urumva je nibaza ko ata kintu gishasha twitwa twarakizanye maybe ngira isura nshasha mugabo urumva twe turiko tudevelopa ku byo bakoze donc turiko tudevelopa ku byo bakoze kugira Imana idufashije dushoboye no gushikaho boba batashoboye gushika yego. Okay, none Berry wewe wiravye nko mu myaka nk'itanu uzobona umuririmbyi umeze gute? Ko urabona umuvuduko uriko ku mwaka umwe gusa uzobona umeze gute mu myaka itanu? Niravye ico ni gikorwa c'Imana nizi uko nzoba meze mugo ivyo nipfuza jewe nifuza kuba n'imiburiburi muri East Africa banzi donc c'est ça niyo but hamwe uvuze mu Burundi bumva umuziki Okay, none we Nigeria uvuze direct wumva entertainment umuziki c'est ça. Okay, none nkawe nka Berry noye muri mvyo muri East Africa kuvuze utangwa ushaka kumenyekana cyane muri East Africa noye muri mvyo muri East Africa urose akaryo nk'ubu bavuga ati je nohera gukora collabo n'uyu ni benshi nibaza ko Sauti Sol Sauti Sol wakundiri kuva kera narabakurikirana kuva kera ndabakunda uko nyene gusa kubera le mode baririmba mwumva n'ubumengo birantusha. Okay, hamwe Berry tugushimiye ku mwanya duhaye namwe ndabashimiye ku kanya mwamaye kuko namwe mwari mubise utundi tuntu mwagomba gukora urumva sesa mugabo reka nta nisawa byose twese dukora bimwe murakoze yego. Okay, abafanzi ba Berry abafanzi biwacu mwashiye kumva twayaze byinshi na Berry ivyo mu kibano ivyo mu muziki wiwe ivyo mu muziki rusangi indota afise mwumvise byinshi ukaba utaragira subscribe rero ucigira na commentaire ngaha hasi Berry azoze kusoma twavuga yuko intege mwamuteye azoshoye kuzibona mu commentaire. Bye bye.